radio televiziyo BBC dukunze kumva nka British Broadcasting yoba igiye kugagwa, yoba ifuswe burundu, yoba ihowe iki? Aya namwe mu majambo n'ibibazo byinshi abantu benshi bariko baragenda bibaza inyuma yaho Donald Trump afatiye ibihano eka akanasabira irukanwa n'ifungwa bamwe mu bagize uburongozi bwa BBC. La BBC est accusée d'avoir coupé des passages d'un discours prononcé le 6 janvier 2021, jour de l'assaut de ses partisans sur le Capitole. Dans le montage, Donald Trump semble leur dire qu'il va marcher avec eux sur le Capitole pour se battre comme des diables. Une phrase en réalité construite à partir de plusieurs extraits du discours. Nami ndabivuga kuva kera bakambwira Teriosema abanyarwanda abarundi bamwe novuga ati badapanze neza canke bafise ingorane sinzi yo gutahura ekana babandi bahengamye babashaka go ikintu cyose umuntu avuze nibinyoma, ikintu cyose umuntu agize uko, ariko kenshi uzura abantu baza gupinga niba abandi baba badatahura canke baba batavuga rumwe n'uburongozi buba buhari cane cane. Bamwe bakunda kunyita imbonera kure, abandi bakanyita ibindi bizina biguye nabi mu gihe ntumvikana nabo canke ntajana ku murongo umwe, nabo banyita amazina agomba. Naravuze ko u Rwanda Kagame akoresha RFI, ndavuga ko Kagame akoresha BBC, ndavuga ko Kagame akoresha izi za France 24. Mwibukira neza ko France 24 yahagaritswe muri biriya bihe, singomba kuhagaruka gushika n'aba envoyé canke bajya abantu baha makuru abari kuri terre baha amakuru abamenyesha makuru bari mu ma studio ku makuru y'ikibiriraho canke ku bintu biba vyabaye mu bihugu bigenda bitandukanye. Uwahora ari mu Burundi ubu akorera i Kigali. Mu Rwanda uriya mudamu murabibuka amajambo aheruka kuvuga ku nama nshinga amateka kuri no leta nshasha, ivyo bagiye bavuga ko umwe yari yateguriwe ikibanza kiniki, uyundi kubera iki, uyu kubera data wanje ngumukuru w'igihugu, uyundi barafonda ibintu. Aha nari nayibabwiye baraje barantuka, ndababwira ati ibimenyesha makuru mpuzamahanga mwishingwa kumviriza bitanga makuru atariyo, barantutse barangeseza. Ngibi birabaye BBC yobigiye gufutwa canke hoba hemewe gutanga igitambo directeur wa BBC canke na directeur editorial babandi baba baraba makuru imbere yuko haba mujanditswe hari uwo bayacisha ko akavivura mu gihe ivyo bitangajwe azobibazwa bikongera bikabazwa n'uwo bayandikanye. Kumburo ujye yatorokanije makuru n'ujya ajejwe kuraba ibitangazwa eka n'uwundi aba akora ku kinyamakuru iki kigaragara bisanzwe bikoresha amasanamu, nawe nyene aba hari aho arabi ivyo bagomba batange ko atamasanamu y'urukoza soni, atamasanamu y'uguhena, atamasanamu arengera vie privé y'umuntu baba bashaka kuvugako. Aha rero canka karaba ko amakuru bariko baravuga ahuye n'ivyo bagomba baje kugaragaza les images en parallèle. Ni ahantu usange bakoresheje isanamu yakahise canke isanamu y'ifondafondano barabimasiona ko arige usanga basize kuturabe neza ngo archive canke bakavuga n'isanamu twakuye ku kimenyesha makuru kanaka twitije canke n'isanamu sinzi kungene novuga irya sanamu bakoresha kugira ngana ndondoro niko no bivuga mu Kirundi kiragoye, ariko ngira muca mu bitahura. Nk'ubu uri kuravuga ibijanye n'amazi ugaca utora nk'irobine y'ahantu kanaka ugaca uyerekana uvuze ati nk'amazi ari isesa, ugaca utora nka image ya kera irobine y'ugurura ikirisesa. Ivyo bisaba ko uca ubimasiona kugira umuntu niyakurikirana ayo makuru aze gusanga iyo image wakoresheje atari ikiravuga ivyo uri kuravuga ahubwo wayitije urayifashisha. Ibi rero kuri BBC sivyo vyabaye gusa. Kuri BBC bakoze icaha kirenze, bafashe ama discours ijambo rya Donald Trump bararimodifya, barivuga babishiramwe ibintu bibi biteye n'ubwoba, aho avuga Trump ngo yareka aravuga kubijanye iryo jambo bafashe ijambo ry'itariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 cari gihe bagira aso abapartiza b'umugambwe wa Trump bagira aso kuri Capitol murahazi mwese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cari gihe ca leta Trump aje asubirira avuga Trump atera intege abashinga amateka biyamamariza ku bushinga amateka abasenateri n'abandi benshi barepresenta n'abarepresentante avuga ati tugiye gutambuka kuva ngaha gushika naho tuzokora ibikorwa aho kenshi mu Gifaransa bavuze
bavuze ngo diable. Ako kantu ka diable rero baragakoresheje bagatoye muri izo discours zigenda zitandukanye Trump yagiye aravuga, baca bakazana kugateranya mu ijambo Trump yavuze ry'amahoro, mugabo baza kubidendekeranya bavyitirira ko bivuzwe muri uwo mwanya, riciba discours iri mediocre. Iyo discours BBC ica iyitangaza muri documentaire bakoze, bayipublia une semaine avant, indwi imwe ava yuko amatora, aya matora aheruka kuba muri Amerika Donald Trump yatsinze, niho baciye bayishirako kugira bamwononere propagande, bamwononere izina ntatsinde, bumve ko yavuze ibintu bibi hanyuma bamwinube ntibamutore. Ibi nivyo bikoze kuri BBC. Ariko kora BBC murabizi ko niyo Ubwongereza. Rero biragoye ko Trump yofuta BBC itari muri Amerika. BBC ni y'Ubwongereza, ikorera i Londres, cicaro gikuru kiri Londres, ariko hariho n'ibindi vyicaro bimwe bimwe bigenda bitandukanye, ariko kenshi na kenshi mukunze kumva ivugira i Londres mu Bwongereza. Ugiye kumviriza BBC gahoza miryango naho nyene niho ngomba gushika. Narababwiye ati genda murabe kuri BBC gahoza miryango, ari umurundi akantu gusa gato ipoto y'amatara kuri BBC gahoza miryango baravyandika. Usize ngo kicagize uko kuri BBC gahoza miryango ngo mu Burundi ngibara ryaraye riguye ngo umuntu yatemye uku canke umuntu yagize uku. Mugabo mu Rwanda biba mu Rwanda BBC cisha kuku, BBC igira uku. Ijya BBC gahoza miryango ikorera k'abanyarwanda mura muyumva kenshi baba bari muri studio itukura, bakorera umuntu yitwa Paul Kagame, bakorera u Rwanda. Ndarabivuze haca haza abantu bitwa ngo badamasere, muzobabona mu makomantere kenshi cyane je mbere nibaza kari n'umu SP canke umuntu Paul Kagame yo baratumye canke inkotanyi canke RDF canke ikindi gisata ca leta y'u Rwanda akorera, kuko nta video nimwe nta gikorwa na kimwe nkora abadahari. Ari preza gusa ndamushimire ko adahengeshanya gukurikirana ibikorwa ubusesanguzi n'amakuru tugenda turashikiriza. Damascene ndagusuhuje, n'ubu ndatwa muza kumubona muri commentaire. Rero narabivuze ndababwiye ati Kagame murabe strategie akoresha iyi guerre mediatique, uzosanga bavuga uzuraba ibintu byose ngo by'abanyamurenge ngo igisirikare cy'u Burundi ngo kigomba gukora genocide, baramaze kubivuga kuri BBC. Mugabo kugira bagende kwandika ko M23 iri kirakora iho nyabwoko n'ibindi byinshi, M23 baberekane basi nage amasanamu ya CNN ko ari abasirikare b'u Rwanda, nta na hamwe uzobibona BBC, France 24, za RFI ntibikunda. Muzobisanga kuri utwo tundi televiziyo, izo zindi televiziyo hariya ngira batavuga bananiwe gukoresha bimwe bita money power. Ndabivuze Frere reka kubesha reka ishari nigikunugo mbere mahera Kagame yo yakurahe, ni Kagame yatanga canke ivyo bihugu d'abord bimwe biri mu bihugu basanzwe bakorana ububisha. None nka BBC iri mu Bwongereza, Ubwongereza murazi ko buri muri zino dossier zo guhungabanya umutekano, hima empire n'ibi byose bya balkanization. Urumva kumubwira ati turavuga ibi nibi irinye editorial yacu turagira ukuntu usevye Burundi, usevye u Rwanda, usevye na Tanzania, uvyonone ubikumbagaza birashoboka, ariko ku Rwanda ntuzoza urakora kuzovuga ibintu vyiza vy'amakinga vy'amadrone n'ibindi vyinshi ngo vy'amaferi wheels n'ibindi vyinshi. Amavunja hariya ntibavuga, bariko baranwa rwarutse rwabo ne bari gwinde, kandi ndagwibagiye hariya ntibavuga inzara hariya ntibariko baravuga ibiriko biraba n'ubu bafunga gasakisaki, ntibavuga Victoire Ingabire ntuzosanga bariko barabivuga. Aha rero no hakugaragariza ko BBC rahengamye yaravuzwe hanyuma ikikorera ivyo yigombera. Reka rero nze turabire hamwe cane amajambo nyamukuru BBC yo bigiye kuzira, mbe ni bande bagiye kubibazwa, bizogenda gute. Abantu bagiye kubibazwa, umuntu wa mbere n'umurongozi directeur general wa BBC yitwa Tim Davie. Tim Davie yatanze imihoho imbere yuko ashikanwa imbere y'ubutungane kubazwa igituma bakoze in video canke documentaire diffamatoire umva ibeshera umukuru w'igihugu wa Amerika kandi ikagana kumwononera amatora. Ico rero nico kintu ca mbere kiremereye bagirizwa kubera iki mwagiye kuyirekura indwi insemene ava yuko propaganda canke amatora ibintu byo kwiyamamaza vy'amatora biba mwashatse kunyononera kandidatire. Ibi rero Trump yabihagaze ko cane, aranavuga ati mbere mbabajwe nuko igihugu ca mbere turabagenzi turabacuti ari Ubwongereza. Ngo mu majambo yakoresheje kandi yabarabire ndayabasomere kuko muhava mwiyumvira ngo nibindi biri ku rubuga rwiwe ngurukana bumenyi nkuko asanzwe babikoresha za Twitter n'izindi zigenda zitandukanye, aho Trump yavuze ati Trump yavuze ati
les plus hauts responsables de la BBC, y compris Tim Davie, le patron, démissionnent tous et ou sont licenciés car ils ont été pris en flagrant délit de falsification de mon excellent, entre parenthèses, parfait discours du 6 janvier 2021. Merci au Télégraphe. Le Télégraphe d'avoir dénoncé ces journalistes corrompus. Ikintu cagiye kumubabaza Trump yaciye akivuga ngaha munsi yabisize ku rubuga rwiwe rwa rezo yitwa Truth Social. Ni Truth Social niho yabisize aca babwira ati acavuga ngo pour OK. Les journalistes corrompus de la BBC sur son réseau Truth Social, ce sont des personnes très malhonnêtes. Ni Trump abandanya ijambo ryiwe ashavuye arakaye cyane avuga ati ce sont des personnes très malhonnêtes. Niko ndababwira abamenyesha makuru ba BBC n'izi za RFI n'izi zane bamwe mugabo muri bo baraginoti hagiye byandi vya money powering ugasanga umuntu wamuhaye amahera uzoturavuga nabi kanaka acavuga ati ce sont des personnes très malhonnêtes qui ont tenté d'influencer le résultat d'une élection présidentielle pour couronner le tout elles viennent d'un pays étranger yumva ni gihugu kindi si muri Amerika considéré par beaucoup comme notre allié numéro 1. C'est terrible pour la démocratie. Niko yaciyarangiza avuga ati nukuri birateye isoni ku bintu tuba twita la démocratie. Ariko ikisi cyaha ca mbere bahowe nagwanda babwire ko BBC baciye bafatanya n'ikindi cyaha bigeze gukora reka ndakibabwire n'umunsi batangaje amakuru batangaza documentaire kunyene amakuru yo muri Gaza. Iyo reportage umuntu yari karavuga mwumve rero BBC ukungera igende gashika kure. Iyo reportage umuntu yari karavuga yari umwana w'umwe mu bateroriste ba Hamas. Ubwe yatanze amakuru yo kuri tere avuga bimeze ukuntu yari umwana w'umwe mu bateroriste bo muri Hamas. Iki rero na BBC bongeye kuyigihora. Ico sico gusa aha byabaye le 17 Octobre niho iyi BBC yigeze gukora ico kintu bakoresheje umwana wo mu responsable wa mouvement islamiste palestinien Hamas muca muvyumva. Ikindi kintu bashize ko nuko ngo atari ubwa mbere atari ubwa kabiri bahogwa ibintu byinshi gushika naho umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe imico inkino nkuko jeunesse sport culture n'ibindi byinshi yitwa Liza Nandi yavuze ati nakamara maza kandi ndababaye kubona atari n'ubwa mbere BBC iciye muri ibi bintu bya ligne editoriale n'abarongozi bayo bagirizwa gukora ibikorwa by'ububisha nk'ibi. Nukuri ibi bintu ndabisaba imbabazi nibara ku mutemere we yavuze ati il ne s'agit pas seulement de l'émission Panorama même si c'est extrêmement grave mais d'une série d'allégations très graves dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systematique. Yavuze ati si ibyo gusa ko wabakoze ikiganiro kiri panoramique umva kibesha gicafuza Donald Trump n'abandi kumbure bo bamaze kubikorerwa. Avuga ati même si c'est extrêmement grave ariko naho byo bibabaje cyane canke birenze urugero mais c'est une série d'allégations très grave. Twagirizwa ibintu byinshi si kimwe twagirizwa gusa naho iki idojeje gukora twagirijwe ca Trump ari kimwe mu bikomeye cyane ariko BBC sanzwe kiragirizwa ibintu byinshi mais une série d'allégations très graves. Niba bamenyesha amakuru ngaha mu Burundi tugaruse ngaha mu Burundi gatoyi naho ntubandanya saragarira hano RP mwarumvise ibintu yavuga bari bahengamye nta kintu ciza ntibigera nivyo vy'ibido rero ndiko ndavuga ati ba Faustin ba Pacifique ba Chimamanda baga bose ngo basemerera n'abandi benshi uzosanga ntibigera bapress ikintu na kimwe uvuze ko ugomba bakinzira y'indarayi ngo ndatuzora ngo turarindire d'ici 3 mois 6 mois ndabaho zobigeze sinzi zarushwa sinzi muzobamwe ivy'amafaranga sinzi muzobamwagize gute izi media n'ubu mu Burundi nibitonde barabe hari ama media je ndashatse kuvuga n'ubu ndatumiye sense canke abandi bose babijejwe nimba documentation muri présidence nimba documentation nimbibaho ntavyonzi gusa sinzi ko ntibashoye kubura umuntu ajejwe communication tumatumana mu biro vy'umukuru w'igihugu no mu ministère agenda atandukanye niba vyige ko hari ama media ngaha mu gihugu c'u Burundi akoresha amaterme canke ugasanga ayo ma media inkuruzu
z'ubucafu cafu, inkuru zisevye igihugu caho ciza c'u Burundi nizo bashira imbere. Zirahari izo media kandi ndazi bitonze botangura kuza barazibona, hanyuma bakabaza igituma media zishingirwa kuvuga une partie de la vérité, ugasanga ukuri canke ibintu vyiza ntibabivuga ntibavyubakirako. Aha yabandanije avuga ati dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systématique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC. Des sujets difficiles ni iziherero yashatse kuvuga ni nkuko kwa Kongo irikira bariko barayivogereye, Kongo bariko barica bakora genocide, turabizi twese. Izi mbwebwe za Sarambwe M23 hariya yiyoberanije iri kumwe na Red Tabara, bari kumwe na FNL Nzabampema, bari kumwe na Twigwaneho n'abandi benshi bariko barahonya, bariko barica bakiyogeza. Mugabo rero hano yacavuga ati deux sujets difficiles sont traités par la BBC. Niho bagirira ingorane kuko ntibamenya ukugene babikora, professionnalisme akaranga mutima kubumenyesha makuru, kuko je ndamaze kubabwira sinzi ko maze kunkurikirana, narababwiye haro itandukaniro ry'umumenyesha makuru n'umutangaza makuru. Umutangaza makuru n'umuntu yiva akayivugira ibintu atatohoje, atanasomye, atagize n'ikintu na kimwe, ntiyashitse no kuri tele kurondera aho ibintu vyabaye refe ziri exact, canke basagire approche yaho ikintu cabereye naho basanze ivyo bintu vyahabaye, akabaza bari mu mamviro canke mu les institutions locales, ukabaza uko niko bumenyesha makuru. Itangaza makuru rero naryo niri ry'abakora mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Baskovya uzawumva ngo aeroport y'igihugu c'u Burundi yafashwe, ngo ikirere c'u Burundi indege ntiziguruka, binjiranywe, M23 igeze Buvira, umva ni gufana. Itangaza makuru babiyora uko babitamitswe, umuntu amuhenze bagize kunukunuko agacaza, iryo niryo bita itangaza makuru. Muba muje n'amatangazo nyene uraza ugasoma, urumva naka yitwa naka hariya ntiwaragiyeyo, ubiyoye uko babiguhaye, bakubesha batakubesha, ugacuza ugasoma. Iryo ni itangaza makuru. Umumenyesha makuru araja kuri tele, nico gituma mu kimenyesha makuru haba icandika canke igikoresha amasanamu canke audio, radio, television n'abandika amajournal, ibi vy'amajournal nk'uko kwa Renouveau, birasaba ko umuntu aja kuri tele cyangwa ukaba ufise abakoresponda. Cyo tuma uhora umva ngo abakoresponda benshi barumva ngo mu koresponda ngo wajya ngo ajya amahera yiki, nguri mu gihungu ngo kitagize ingorane ngo none ngo bakubaza iki, ngo guma wirira amahera uhembwe uko nyene. Hajya bari ku kazi, kuko nawe hihenze hakaba ikintu kiri muri ico gihugu arimwo, muri ako gace arimwo, ntatanga iyo nkuru, abari umumenyesha makuru. Andi baza ko twatahuranye neza. Rero itangaza makuru u Rwanda, imenyesha makuru byose byo mu Rwanda presque byose ngira havuyemo radio televiziyo nkuru y'u Rwanda yonyene, abasigaye bose n'abafana, abasigaye bose baza kujya gukokeza nyene ukokeza Barcelona canke Real Madrid. M23 yafashe kunuko bagitse kunuko. Iryo ni itangaza makuru mukora, si yamenyesha makuru. Nivyo vyibi rero vyabanyoshe, mugaca mukoresha money powering, ibi vya money power, mugaca ngena mukababwira ati ikizoba mu Burundi cose muvuga. Ni babandi hari umurundi hariya yitwa Esdras, nawe nyene mpora numva wo kuri RF, nawe nyene yikorera itangaza makuru, araja ngaha agasoma ivyo Pacifique ya postinze, canke undi muntu w'umurundi atavuga rumwe na leta canke n'uburongozi buhari, nawe agacaja ko muri RF. Hasigaye ko duhagurukira RF. Ndibuka muri 2016 umukuru w'igihugu nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza yarigeze kwitwarira ikinyamakuru, sinshaka kugumanda kukigarukako, cyaje cavuza amakuru atariyo, cerekana amasanamu nimba yaraye ubwicanyi. Ndibuka ko bacitware kandi gica kirasaba ikigongwe, niyo nkuru kirayifuta kugira mu mpinyutse ko ntako ndababesha, biriko ku mbuga ngurukana bumenyi, gende mu birondere muri 2016 nimba muvyibuka neza. Rero ndeke kubarambira cyane ko twasezeranye ko turakora ibiganiro bigufi, ndabakengurukire cyane, ariko ndabamenyeshe ko BBC muri no mwanya ntiyorohewe, itaye umurongozi mukuru ujejwe editoriale
eka urumva ko itaye n'akanovera no kwizegwa ku bantu basanzwe bakurikira ibintu vyita ibimenyesha makuru mpuzamahanga nka BBC. Murumva ko kadegeye, harashoboye gufatwa izindi ngingo tutazi, tuzobibamenyesha, ariko ano makuru niyo ni mutohoze nama nababwiye. Nta kintu je nzobazanira kidafise iyo kiva, je sinkora itangaza makuru, ndumusesanguzi n'umumenyesha makuru ngo siza amabaje canke ngo mu buyobozi bwa sense n'ahandi hagenda hatandukanye. Oya, je ndumusesanguzi muri rusangi, mugabo nkasesangura ibintu nakuye mu nyandiko, zibe za kera, amarchive, bibe bishasha biriko biravugwa, bibe ivyo tubona, bibe biko biravugwa juste avec des preuves à l'appui. Nje tanababwiye ati jewe ata fact sinzoza kuvuga, kuko nayo ico kintu uzokimbaza nzomenya reference aho ndagikura. Hariho n'ibintu bimwe mbika mu mamashini, mbika mu matelefone, mbika mu iCloud canke mu Gmail, kugira ejo naho umuntu yoza akavuga ati qu'est-ce qu'il y a keba nayo ibi na biriya olinga te candonka aho ndagikura cifatiro. Ndabakengurukire cyane, ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe cyane. Dukomeze kuba turi hano twibuka kugira abagenzi bacu bagire subscribe canke sabone. Ciao ciao.